uno munsi twabuteguye no munsi twari dusanzwe twarateguye mu 2022 no munsi uhariwe umurundi n'umurundikazi ngaha mu Bubiligi. Turi ngaha muga tuva mu Burundi, hanyuma turakeneye yuko muri bihe duhura nk'abarundi tukaganira. Wari umunsi hari vyateguwe inkino, ibiganiro biriko biratunganywa, bariko barayaga ko ngahanye mu nkuru zishobora gufasha abarundi kugira ngo bashobore kuronka ubuzima ngahanye bw'ubuzi, yaba bakeneye kubandanya amashuri n'ibindi. Rero uwo munsi twawuteguye kugira ngo umurundi ari ngahanye duhure tuyage nk'abarundi, kuko naho turi ngahanye igihugu cacu tuguma tuciyumvira. No kuvuga ngo hari abana bari ngahanye batoyi bavukiye ngahanye, n'abandi baje twariko turakira baje kuva mu 2022 abo twariko turabakira. Hari n'abana batoyi ngahanye bari ngaha bavukiye ngahanye bakenyeye kumenya mbega twebwe tuva hehe, no kuvuga ico novuga mu gifaransa sentiment y'ukumva yuko bari bafise communauté y'abarundi, kumva yuko bafise umutima w'Uburundi, nuko igihugu cacu dutegerezwa kuguma tuciyumvira.